N'icyubahiro mukuru w'igihugu imyaka 6 ku bwanje nibirindiro mumaze kurengana. Nico novuga checkpoint mumaze kurengana. Kuri uyu wa 6 rero ikibazo umuntu yo kwibaza canke ibibazo umuntu yo kwibaza ni iki cyambere ngo mbega twaratoye neza umuti w'ibibazo bya bene igihugu. Kuri iyo checkpoint canke kuri ico kirindiro ca 6 nico umuntu yo kwibaza. Kibaza kandi ngo mbega ingingo zafashwe zose zarashoboye gutora ibibazo vya bene igihugu. Ukibaza ngo kibazo gikomeye cyane ngo mbega twarubatse, reka ndakivuge nkuko kivugwa, twarubatse systeme canke structure canke inyubako y'uburongozi kugira ngo indongozi canke uburongozi buhari buze burame no mu gihe c'abuzukuru n'abuzukuruza bacu. Ikindi kibazo umuntu yo kwibaza mbega abantu bataha amahoro. Ivyo bibazo umuntu yo vyibaza nk'indongozi, umuntu yo vyibaza nk'umwigisha, umuntu yo vyibaza nk'umuvyeyi mu rugo, ariko kandi byo dufasha no kugira ngo dutere imbere. Muri ico gisomwa twasomye ngo vyari bimeze gute? Uko vyari bimeze ubwa mbere ngo Mose ngo yavuga wenyene, yari umucamanza mukuru, yari umurongozi mukuru w'urwego executive, yari umwigisha mukuru niwe yigisha ivy'amategeko, kandi yari umuherezi niwe yashikiriya abantu imbere y'Imana. Nukuvuga ko yabikora vyose wenyene, ariko arengeje n'ivyo ngo yaca agenda akitaho n'ibibazo vya bene igihugu imisi yose. Ingorane vyateye niyihe? Ingorane vyateye nuko yararushe. Umuntu akora ibintu wenyene araruha, umuntu akora ibintu vyose araruha. Sukuruha gusa ngo abantu birirwa bahagaze imbere yiwe nawe yicaye umunsi wose, ngo umunsi uheze agataha arushe kandi nabo bagataha n'umwikomo. Muri iyo structure, muri iyo nyubako yingene uburongozi bumeze, iyo bimeze uko indongozi ziraruha. Nta ndongozi y'ukuri rero yobirushe hama ngo itore umuti mwiza. Bisaba rero yuko haba ukuntu vyubatse kugira ngo indongozi zoroherwe gukora neza. Ivyo navyo naravyanditse mu gitabo nise The Kingdom Leaders Code, kandi cafatiye kuri aya majambo y'urufatiro nyene dufise ngaha, kugira ngo umurongozi ashobore gukora atarushe. Harimwo ubuhinga n'ingene umuntu yobikora kugira ngo ashobore gukora atarushe kandi akore ibintu bizima. Haba rero umwidogo, hakaba no kugarariza iyo abantu bataronse inyishu kandi bari bazikeneye. Kandi ntivyasigura ngo umurongozi ntiyashaka kuzibaha, ahubwo vyaramunanira kubera bari benshi kandi yakora vyinshi. Ariko haba ikintu ciza cyane, aza kuronka sebukwe amugendera. Sebukwe amugendeye aravyihweza, araraba ingene ariko arakora. Yaramubwiye ku murongo wa 17 muri kijya gisomwa ngo ivyo ukora si vyiza. Yetiro ntiyagaye ubushobozi bw'umurongozi, Yetiro ntiyagaye ko atabishoboye, ahubwo yavuze ngo uko butunganijwe ntibizogufasha kugira ngo ugire amagara meza kandi ushike ku ntumbero Imana yaguhamagariye. Birasaba rero yuko umuntu yubaka
nkuko nabivuze, umuntu akubaka systeme ituma ataruha, ituma akora ibintu bigahimbara abene gihugu. Aha nshaka kuvuga ikintu gikomeye cyane, si umutima mwiza w'indongozi, si ugukunda aburongoye cyane bituma ushika ku ntumbero y'iterambere canke intumbero yaho ushaka kubashikana. Urashobora kugira umutima mwiza, icyo nita bonne intention, ukaba uyifise, ariko ufise uburongozi butubatse neza ntibigufashe kubashikanaho wewe wa mutima wari ufise ushaka kubashikana. Aha rero ni ikintu gikomeye cyane. Inyubako nziza irafasha indongozi kugira ngo ibi y'ukuri ishikirize abene gihugu ivyo bakeneye. Birakenewe rero yuko haba structure nziza, haba urutonde rwiza, kuko rujya rutonde rwa Mose niwe yari hejuru wenyene, niwe yari umushikirwa w'amajambo, niwe byose yabikora, nta kintu na kimwe kitaca kuri we. Hama gasanga umwanya waheze, sinibaza ko no kuruhuka yaruhuka, sinibaza nuko yaronka kanye ko kuryama. Sebukwe rero amubwira ibintu bikomeye, amubwira ibintu bitatu. Aramubwira ngo hindura intunganyo y'uburongozi bwawe, hindura intunganyo y'uburongozi bwawe. Shaka kuvuga ngo hindura structure, musangire, musabikanye uburongozi bwawe n'abandi. Ivyo nivyo biri muri kijya gisomwa. Ubwa gatatu, uheze ugenzure ingene ibikorwa biriko biragenda. Andiko mbwira indongozi nizera ko zumva neza la structure, ingene ibintu bikwiye gupangwa, kuko hatabaye n'ubugenzuzi navyo nyene nizindi ngorane. Kuko iyo uburongozi butubatse neza, intwaro irasambuka canke igahungabana. Nico gituma ndiko ndaca akarongo cyane kubijanye n'inyubako. Urashobora kuba ufise umutima mwiza, muga ibintu uri kurakora bitubatse neza bikonona igikorwa. Iyo abene gihugu bataronse inyishu bakeneye, bagira wa mwikomo bagira naho Mose yabereka umutima mwiza wo kubakorera neza. Niyo uburongozi budapanze neza, inzego ziragoyagoya. Igikenewe ni iki rero? Igikenewe nukuba aho wagenewe kuba. Jewe iyi ntebe yera ni iwanje, ndi ndongozi y'igihugu, kandi nkwiye kwicara kuri iyi ntebe. Hakaca haza abandi bantu, izindi ndongozi sinzi uko zingana, zikaca zivuga ngo ijya ntebe natwe turayishaka. Jewe ivyo nokora nabipanze neza kandi mfise intention nziza, nkagira iyi ntebe ni iwanje, niho nagenewe kuba, ndahicaye. Uwo nawe n'iyindi ndongozi ashaka nawe kwicara kuri ya ntebe, mugabo jewe ni jewe nahagenewe kuhaba. Jewe ndicaye kuri ya ntebe, nawe waravuga ati ijya ntebe nanje ndayishaka, akacaza nawe kuyicarako. Aha rero ninde yagenewe kuba ngaha? Ni kibazo. Jewe nagenewe kuhaba, sinshobora gukora ivyo njejwe, kubera hariho umuntu yaja kanzibira akambuza vyose. Nico gituma nabo twoba turongoye atanumwe aza kugira ica dukuyeko. Mose yarajejwe gushikiza abantu, gushikira Imana, yarajejwe kubigisha ivy'amabwirizwa nkuko twabisomye, kandi yarajejwe kubashira mu bikorwa no kubereka ivyo bakwiye gukora. Ariko nawe nyene ubwiwe acaja mu vyo atajejwe, acaja aho atarakenewe kuba, kugenda kwigisha, kugenda guca imanza ngo yantwaye imvoka mutegezwa kuja kwa Mose, yantwaye amapera mutegezwa kuja kwa Mose, yantwaye
igitunguru tegezwa kuja kwa Mose. Ivyo rero bica bituma abantu bagenda bagira umwikomo, kandi wewe yarafise umutima mwiza wo kubarongora. Indongozi nziza rero, indongozi y'ukuri nija mu kibanza ikwiriye kujamo. Nubaho wagenewe kuba. Usanga hari abariko baraterana makiki kugira ngo umwigizeyo kandi hatari iwawe. None wumva abene gihugu tuzoshikirwa gute kandi hariya hejuru hari za nivyo kunda. Igikenewe rero nukuba aho wagenewe kuba. Kugira ngo ube aho wagenewe kuba rero niki? Icambere nukumenya ikiri muri wewe. Mbega ico kiri muri wewe gishinze hehe? Mbega uri umusirikare? Niba uri umusirikare ba mu kibanza cy'umusirikare. Mbega uri umupolisi uja mu kibanza c'abapolisi. Mbega uri guverineri ca mu kibanza c'abaguverineri. Ariko ugasanga umwe ari mu kibanza ciwe akaja no gusita n'icabandi. Aho rero uba wagiye mu kibanza kitari icawe, niho hatangura kuba imyikomo ngo mu gihugu, mu bene gihugu, ugasanga ntitwabaye indongozi nziza. Kugira ngo ube indongozi nziza utegezwa kugira ibintu bitatu. Icambere nico twokwita umuhamagaro. Ica kabiri nukugira iyerekwa, ukamenya iyo uri kujana abantu. Ica gatatu nukugira ubushobozi n'ubumenyi kugira ngo ufate uwo muhamagaro wawe n'iryo yerekwa ryawe bigufashe gushika iyo utegerezwa gushika. Ivyo bintu bitatu navyo birakenewe kugira ngo umenye umuhamagaro wawe, umenye aho wagenewe kuba.